bashaka kwishikana ku Mana mu muryango wawe Mukama. Babagenzuye barabihweza ubona barabikwiye. Aho bariye kumva icyifuzo cyabo, ngahanuza n'umurezi w'abana b'isi n'abanyinama b'umuryango wawe Mukama, ndemeza ko babikwiye. Turashimira Imana. Kwishikana ku Mana mu muryango wawe Mukama. Ndayishimira ko yabakomejemo urukundo rw'umurengera yabahamagariye. Bana b'isi baremerewe gushikiriza indagano zabo, baca babanezagirira icyambagwa babibashikirize baca baja kuvyigwiza. Umviriza igisanisho canje. Byerekana igikorwa cy'ubutumwa, bikerekana icese icyiyumviro cy'abasabyi bawe, maze bamaze kuronka icyo kimenyetso cy'abakwihebeye bakigumye icese, bakore icyo bemeye, maze baze baronke ubugingo bw'abaho mu ijuru. Tubisabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Udahurumira iby'isi ikamenyesha ko uzorambura igikorwa cy'ubutumwa mu kwigisha abandi ijambo ry'Imana no mu kwigana imigenzo myiza ya Bikira Mariya, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mwuka Mwera. Amen.
Mama Floride Mabonayo, Paruwase Gisozi, Diyoseze Nkuru ya Gitega. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. Mama Elize Louise Nduwimana, Paruwase Mushasha, Diyoseze Nkuru ya Gitega. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. Mama Konsilinyi Horimbere, Paruwase Kiryama, Diyoseze Bururi. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. Mama Gloriose Mayubame, Paruwase Gishubi, Diyoseze Nkuru ya Gitega. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. Mama Vianney Nitereye, Paruwase Ntamba, Diyoseze Bubanza. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. Mama Ansira Sabimana, Paruwase Cankuzo, Diyoseze Ruyigi. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. Mama Violette Ntamusigaye, Paruwase Jenda, Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Ndaregutse mbona muri cyungamasha. N'abanyene umukuru w'umuryango aca yegera abashikirize umwungere mukuru. Umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, kubw'iteka natewe n'Imana ryo guserukira umuryango wa Benukama, ndagusavye wakire indagano burundu z'ababikira Benukama. mwarabikoreshe murabagenzura neza musanga barabikwiye. Baradushikirije icyifuzo cyabo, natwe duca twitegereza ubwirizi bwabo, tubishyira mu nama y'umuryango wa Benukama. Inama irabyihweza, none turemeza ko abo babikira bakwiye kwegurira Imana ubuzima bwabo bwose mu muryango wa Benukama. Turashimira Imana. Bamwe baba bagira indagano za mbere, begere bakuru babo, bace bugufi, bage hasi, natwe twese dupfukame twambaza beranda bose. Kristo
Yitwa
ruhara wiharije ibinabihozwa nyeranda. Turakusanga kandi kushungurira umunezero wawe kuri iyi ryari muvyeyi Bikira Mariya yabwiwe ko azoba nyina w'umwana wawe, kugira ngo abagiye kuyambara bakubere abasavyi banga, bifate ruto kandi barangure ugushaka kwawe misi yose na bose. Turakutakambiye umutwe w'abakwitavye ukongera ukaba nyene gucungura umutima wose, rambura ukuboko kwawe utagate kuziza intore zawe zigira zitwikire, zibitumwe n'urukundo zigufitiye, zifitiye n'umuvyeyi wawe yaguhezagirwa Bikira Mariya. Zumvireho ko uzizigamira umubiri n'umutima uzohumura turoye, maze umunsi w'igihe cy'uguhembwa kw'aberanda uze ubasange batiteguriye nk'abiyo b'incabwenge. Ubatwemereze ubinjize mu nzu y'ubugeni irimo akamwemwe k'imyaka yose. Wewe usange ubuzima n'ingoma na Data na Mutima Mweranda. Akiriye umwitwikiro wo gusonerwa uzokwibutsa ko iyi si wayirenze, ukegukira by'ukuri n'umutima wawe wose Yesu Kristu wifashe ruto. Yesu Kristu wemeje ko ari umunega wawe, nibwo ntahava aragukingira kabi kose, agushikane ubuzima budahera. Akiriye n'umugani ukwibutsa umuvyeyi Bikira Mariya azokubera akarorero ko kurangura n'urukundo ishaka ry'Imana aho uzoba uri hose. Amen.
kandi banjye mukama icyo mwasabye mukama wa munsi mwamwishikana ko ndagaro za mbere kugira ngo mwishikire mwari mwasabye ko umunsi umwe iyo barekurira kumwishikana ko ukashisubirako muramaze imyaka mubanye n'umukama hafi na hafi mumwiga mu nkuru nziza yiwe ngo mutegere ubuzima bwiwe n'urukundo rwiwe urwo rukundo mwararutegereye ko mwamukumye mu nyuma mwamye mwitabaga ababeranda muti ntakizongura kuri Kristo umukama yabafashije kuguma hafi urukundo rwiwe n'urwagiwe yaraberetse atyo ko akibashaka hafi yiwe baramwishimira rero mu ndagano n'ubuntu zanyu mwongere mwicishe bugufi muzobishobora kuko mu ndagano zanyu ari bazobandanya kubafasha kuzizigama muritabe muvyeyi wanyu Bikira Mariya muti mutima wanje ninahaza umukama ukanezerwa n'Imana umucunguzi wanje yakuye kure kubi jewe muto nanje namuserukiye mu maso y'abantu ndabarekuriye kumwishikanako ubuzima bwanyu bwose. Umwana wawe bwite, Mwisana
ndagukengurukiye cyane kuko icyo ndi uyu munsi nakigizwe nawe. Ni wowe wampamagaye ngo ndakubere umugezi mpave tubane iminsi yose, wongera undungika gukora mu murima wawe ngo ube umutima w'urukundo n'ikigombe byawe. Urananazwa Yesu, waranzigamiye mu rukundo rwawe gushika kuri uyu munsi. Nicyo gituma mvuga nk'umwanditsi w'Izaburi, niho akanwa kanje kuzuye agatwengo, ururimi rwanje ruratera impundu. Nako Umukama yangiriye ibintu by'agatangaza, none ndahimbawe. Mukama, sinoronka amajambo yo kugukengurukira akwiranye n'inema nyinshi wampezagije gushika uyu munsi. Urakanazwa ku bavyeyi n'abavukanyi wampaye, ukabacako kugira ngo babungabunge ubuzima. Urakanazwa ku kigombe cawe wakunyereka, ku bwitonzi bwawe bwagutumye uguma unyiyereka, kandi umenyesha mu bihuzi byose naciyemo. Nushimagizwe ku muryango w'ababikira b'Umukama, waneguriye uranguriramwo ishaka ryawe, n'ubu ukabandanya umfasha kubana nawe. Mana y'urukundo, niwakire ubukenyuzi bwanje ndabushikaniye, nkoresheje ubwenge bwanje bwose, amagara yanje yose, ugushaka kwanje bwose, kuri iyi myaka 25, maze wiyemeye muri muryango wa bene Mukama. Ese ubuzima bwanje bwose bwobandanya bukunyaza, ukamenyesha hose urukundo rwawe rurengeye byose. Ndasubiye kukwihereza dawe muri biba byose, ndakwizigiye Yesu umucunguzi wanje. Ndakwituye mutima mweranda, umuhoza ukaba n'umutabazi wanje. Ndagusabye utatubweranda Mana imwe, ubandanye undonsa igihugu shasha, mbandanye